Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge inyamiramabi zisanzwe zikorera mu gisata kijejwe amatohoza, komisariya nkuru ijejwe amatohoza police judiciaire yaratunganije inyigisho ku bapolisi n'abasirikare bagera ku 27 bagizwe n'abapolisi 22 hamwe n'abasirikare 5 bakorera mu bijanye n'amatohoza kugira ngo bamenye ubugizi bwa nabi butandukanye bukorwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi canke mu matelefone, ivyo bita cybercriminalité, bitume boroherwa mu kazi kabo ka misi yose ko gutunganiriza ababituye. Icegera c'uburongoye igisata c'inyamiramabi kijejwe kugwanya ubugizi bwa nabi buciye mu buhinga ngurukana bumenyi cybercriminalité mu rurimi rw'igifaransa, aratubwira icatumye hatunganywa izo nyigisho. Ibikorwa tubigizemo iminsi no mu minsi heze twarakoze bindi nk'ibinyene bijanye n'ibikorwa leta itunganya. Ibi bisanzwe biri mu bikorwa vyategekanijwe bimwe bita plan d'action annuel vya ministeri ubushikiranganji bwacu tukukira. Hajya rero iyo bariko baratunganya mwe n'ivyo bikorwa baraheza bakaraba ibisata bishobora kubishira mu ngiro. Ivyo batunganije twebwe dushobora gukorera hajya twebwe mu nyamiramabi baradutekanije yuko twogira ivyigwa vyo guhugura ndetse tukigisha ari bishasha kugira ngo abakozi aho babereye ku mirimo boroherwe mu bintu bijanye no gutohoza no kumenya ku byo basanzwe batazi. Uno munsi rero wari umwanya mwiza twateguye yuko twigisha ibintu bijanye n'amatohoza ndetse ku batabizi kugira abanze bamenye amabi ajanye n'ubuhinga bwa none ababisha batoranye kugira ngo bakora ububisha mu byo bita cybercriminalité. Ni bishasha rero dutanguje kuko bakeya bari bafise ubumenyi, umugabo no munsi twashatse kugira ngo dusabikanye n'abandi kugira ngo nabo bamenye ibyo bya cybercriminalité hanyuma bamenye no kubitohozako. Ariko haracari hagahatse ntitwo bivuga ko ibintu birebire kuko amateko agwanya abo babisha yari afise agahatse, ariko nk'igihugu kidasanzwe kiri ukwaco kiri mu karere turabandanya turiko turakora dukorana n'abandi. Ni kimwe mu vyaha ndengambibe nukuvuga ko tutosigara inyuma. Hariho byinshi rero bimaze gukorwa ndetse twaramaze kuronka n'uburyo dushobora kubigwanya turi kumwe n'abandi. Hariho rero n'ibikoresho bariko baradutunganiriza kugira ngo aho bukera yaba amategeko canke iki tubishire mu ngiro natwe duhangane n'ubwo bubica abo bagizi ba nabi. Baratubwira kandi ivyaha bikunze kwibonekeza baravye bakunze kubitura, batubwire n'ingene ivyo vyaha bikorwa. Ivyaha dukunze kwakira gusumba ibindi hariho ubusuma bw'amatelefone, ubusuma bw'inyabwonko bita ordinateur, abantu basanga bariko bibigwa ku mbuga ngurukana bumenyi zimwe zitwa Facebook canke WhatsApp. Hariho aba bantu twita ba agent ba EcoCash na Rimikash, kenshi usanga bakunda gusamara bakabatwara amakode bagaca babiba amahera. Hariho rero n'abasamara kandi bagatanga amakode yabo ya WhatsApp ugasanga bariko bariba abenegihugu. Ubugizi bwa nabi bushingiye ku kwibwa, hariho abibwa bariko bababwira ko bagomba babarungikira ibidandazwa ku bantu bari hanze, hariho abibwa bababwiye ko bagomba babahe amabuye y'agaciro, hariho abibwa bagomba ko bababwira ko bagomba babahe yamahera y'agaciro ngo bagomba bayoze y'amadolari. Abo bose rero turagerageza tugakurikirana abo bantu baba ko bariba tugashobora kubafata bagashikirizwa ubutungane. Ubugizi bwa nabi iyo budaciye kuri internet buraca ku matelefone. Iyo rero buciye ku matelefone abantu abitwara turabahamagara bakaza, hariho ibipapuro tubaha bagajana muri ayo mashirahamwe. Muri ayo mashirahamwe hariho igihe bifata akanya gatoya, bisaba yuko umuntu agira umwete wo gukurikirana
mugabo iyo umuntu ashoboye gukurikirana akagira umwete bakamuha umwidondoro w'umuntu ariko arakoresha itelefone yiwe yibwe cankwa yakoresheje nimero yakoreshejwe mu kumwiba, turashobora kumukurikirana agafatwa nawe nyene agashikiriza ubutungane. Biroroshe kubera ayo mashirahamwe ari mu gisagara ca Bujumbura kandi yose asa nayegeranye, mugabo kumvo zuko umwanya bifata kumbure ari wuhora uba muremure, hariho abasanga badebukiwe bakareka kubikurikirana. Uretse imigwi hari abakora bonyene, harashobora kuba hariho umwe adoboka kugira ngo ntange umuco nko kumwe. Muramaze kubona nko ngaha mu Burundi hariho abantu bazinduka agatwara umwana kwishure amushikanye akaca yigira ahantu mu restaurant akaca yisabira gahawa akambara agashaza kabegwa ukamurondera ivyo ariko arakora yarahagize ibiro, no kuvuga abo n'abantu babandanya bariko barategura. Muramaze kubona haba ku matelefone canke ahandi hariho abantu batera ubwoba abandi, ugasanga yateruye umutwe w'umuntu w'umutegetsi w'umwubahwa awuteretse ku wundi muntu, ndetse no mu matelefone ukamusanga birimwo ku rugezo rw'uko ageze kugira ngo atangure kuza gukoresha ivyo yagize aza kugutera ubwoba avuga tujya mwubahwa yambariye yantegetse yagize uku nuku nuku. Ndazi mwese namwebwe musanzwe mubizi yuko ivyo bintu bihari. Noneho uwo muntu umwe ugasanga arasavye amafaranga, arateje ingorane abantu, n'ingorane abantu basanzwe barimwo, ugasanga barabuze ayo bacira no bamira, ndetse bakanatinya nuko nabimenyesha akavuga ati naka none no bivuga gute. Abo rero barahari ho ukuntu ibiro byarateye ikibazo kirekire no mu misi heze, ngira ngo burya mu bacabwenge baba mu ndavuga abacabwenge n'abantu bize byarashitse. Mu misi heze mwarumva ibintu byo kudandaza amafaranga, bakasaba amafaranga y'amadolari, bakavuga bati tuje muri ibi ngira muca mubibona umwe wese yomenya ati binarabigiyemo canke sinabigiyemo. Ikibabaje nuko muraza abarundi barakundana kandi muri urwo rukundo rwabo biherako warabona nk'umuntu avukana n'uwundi akamuhamagara ati zana amadolari 500 hanyuma mu ndwi tuzohembwa, akaca agenda akagurisha inka, akagurisha imodoka, akagurisha ibyo afise. Nukuri amarira yarabaye menshi muri ivyo, naco gituma rero dukwiye kumenya ivyo vyose kugira ngo tubone kubikinga no kubigwanya. Wari umwe mugabo birashika rero akaja mu migwi nkuko babivuze, bikorwa henshi mwe rubwo buhinga burakomeye. Urashobora gusanga ari bya migwi bavuga y'abateroriste canke babandi batrafika bazaba baravugana ukumva nkuri aha mu kushora abantu n'ibindi. Noneho ndetse nibirebire n'ibihugu murazi ko bishika ugasanga ntibigira ikibano ciza, ndetse amashira hamwe adandaza kubera ibintu by'amasoko. Ivyo byose birashika ugasanga barabigiyemo kugira ngo baburizemwo uyu n'uwundi. Barongera bakatubwira igituma hahisemwo kwigishwa abo bapolisi n'abasirikare bakorera mu gisata c'inyamiramabi. Mwabonye ko hari bari kubiri. Abambere nukuvuga twariyumviriye yuko hashobora kuza umwe mu ntara bivanye n'uburyo dufise, umwe azaserukira intara, nukuvuga bashika 18, hacazamwo n'abandi rero bashika baje bava hirya no hino. Ariko icyo nagomba gutanga ku muco cyane nuko mwabonyemo n'abasirikare. Kubona abasirikare barimo nabo nyene nukuvuga ko ni ikimenyetso cerekana yuko dusanga y'ubucuti. Noneho turanasangiye n'imirimo, burya nimba nk'abatari babizi barafise ibisata bitohoza, barafise nk'uko twe dufise abo bita ba OPG inyamiramabi, nabe nyene barafise inyamiramabi ndani, hanyuma hakongera hakaba hariho n'ibisata bicimanza. Ibi rero by'ubuhinga ngurukana mumenyi ababikoreramwo na bene birabahanze bihanze benshi. Burya uko isi genda itera imbere niko n'ivyaha bigenda bitera imbere. Hariho bishasha akaba n'ibindi bitera imbere kandi byahahora kuko baca bakoresha amatelefone, amamashini, izi za internet, ku buryo nk'uri muri shiri ashobora kuduteza ingorane ngaha mu Burundi canke agateza ingorane ahandi hariho hose kw'isi. Twigishije abantu bagera kuri 27, abapolisi 22 n'abasoda 5. Twabatoye mu ntara zose kugira ngo
abenegihugu aho batumbereye hose bashobore gufashwa nk'uko bavyifuza. Hanyuma izo nyigisho zizobandanya kugira ngo bose bashikirwe, umwe wese ashobore kumenya ingene ubwo bugizi bwa nabi bukorwa, dushobore no gushobora kubugwanya vyoroshe. Muri uno mwanya zibera i Bujumbura, ariko twizera ko mu myaka iri imbere tuzoshobora kubaza turabashikira iyo bakorera ku kivi kugira dushobore kwigisha benshi bashoboka. Turamaze gukora ibitari bike, hari abatakaza amatelefone, hari ndetse ivyo vy'amafaranga nariko ndavuga n'ubu bariko barakora. Navuze ko amategeko arahari, ntiturareka gukora ngo nuko atamategeko ariho akwije, mugabo ivyaha nk'ivyo birahari. Ndetse na leta iraje inyuma igafata n'ingingo ngira ngo barumvise yuko hariho nk'ivyo bintu by'urudandazwa rw'amafaranga ata amategeko ariho abikinga, navyenyene biriko birakogwa. Harafashwe ingingo mu bushikiranganje, harafashwe n'izindi ngingo muri leta. Hari n'abantu bahora baza bakora nk'abo nyene twavuga bari mu migwi, mwarumva ngira ngo nuko ntovuga kimwe kimwe ariko mwaravyumvise. Hariho abahora baza bakagira bakaza mbere bagahitana n'abantu bakuru kugira ngo baje muri mwe n'ivyo, ariko leta ibiri hari, polisi kiba kihari, babari maso kugira ngo ivyo babigerageze babiteshe. Yuko rero abo baba bakwiye ntibarakwirana gato, novuga ko tukiri mu ntango. Abo ni 18 mu ntara bigiye kubandanya. Izo ni zari zatanguye byari mu mugambi w'umwaka uheze, kandi n'ubu hari yindi migambi yo guhugura benshi, ndetse turafise n'ikiziriro yuko hariho n'abari hanze bariko baranavyiga, ndetse n'abandi kandi bizobandanya. Ukuri nababwiye ko igihugu cacu kiri mu nikiri kwacu, kiri mu bindi. Nkatwe turiko turatanga ubu bumenyi twaburonse mu nteguro yuko igihugu citunganya kugira ngo natwe tugwane n'ivyo vyaha. No muri intumbero y'aba bandi mubona baje kugira ngo baronke izi nyigisho, kugira ngo nabo bamenye ukuntu bashobora kuhangana n'ivyo. Sivyo gusa, hariho n'imigambi iri kiraba kugira ngo natwe dukore mu buhinga bwa none. Hari ibikorwa biriko birakorwa nko muri Commissariat General ya Police Judiciaire, ibijanye na informatisation, kuko ibi byose bikorwa mu bijanye n'ubwo buhinga nguruka na bumenye nyene. Ivyo byose biri mu nteguro. Eka sivyo gusa, turafise mbere n'ahandi hantu dushobora kuraba umuntu yagize icaha akoresheje izo za ordinateur canke amatelefone, tugaheza tukabiraba kandi tukabitora. Ndetse no mu minsi heze abatari bake barabizi yuko hari habaguma bariko bari amabanke canke bakiba abandi muri ibi bita vyari mikashi canke ko kashi. Turamaze gufata abatari bake, no kuvuga ko twariteguye kandi n'ubu babandanya bitegura, igihugu kiko kiritegura kugira ngo gihangane na ico kimwe n'ibindi bihugu ivyaha nk'ivyo. Twaraganiriye kandi n'abaronkejwe izo nyigisho, baratubwira ibyo bahungukiye n'akarusho bizobazanira mu kazi kabo basanzwe barangura ko gutunganiriza ababituye bahuye nabo bagize ba nabi. Izi nyigisho ni inyigisho ngirakamaro cyane, na cyane ko uyu munsi igihe tugezemwo turiko tuva cyane mu byo gukoresha impapuro n'ibindi twerekeza mu byo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Rero usanga hariho ibi twokuvuga nka menace zishobora kwaduka zihari zifatiye ku ivyo nyene by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Rero bisaba kumenya izo menace, kumenya n'ivyaha bifatiye bisa navyo kugira ngo dushobore nkumbure kubyikingira. Rero n'igisirikare ku zisanzwe gikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu bikorwa byacu bya misi yose. Ubumenyi tugiye kuronka ndibaza ko buzodufasha kugira ngo nkumbure mu byo dusanzwe dukora dushobore kwikingira kwizo nkurikizi, nkumbure no kugira ngo tugwanye ibyo byaha canke menace ifatiye ku bya cybercriminalité. Cybercriminalité ari menace réelle no munsi, kandi tuma twagura imbibe tuja muri ico bita cyber espace, no kuvuga kuja mwisi ya novuga y'ibyo gukoresha ubuhinga bwa none kubwagura. Rero bizosaba cyane ko abantu nka bose bomenya
d'abord baba sensibilize bakamenya izo menace hanyuma bakamenya n'ingene mu kwifata afasi y'izo menace kandi bibaza ko byo byiza na cyane mu nzego z'umutekano kuko biri mu bibazo nk'ubu zizohangana cyane muri kazoza kuko ravye hirya no hino ku isi ku bihugu biteye imbere ziri mu ntambanyo yafise cyane uno munsi. Inyigisho turiko turakurikirana ngaha zerekeye ubusuma bukorwa buciye ku buhinga ngurukana bumenyi mu gifaransa bita cybercriminalité. Ni inyigisho nziza cyane bona ko zigiye kudufasha mu iki gihe ca none tugezemwo aho aha mu gihugu cacu dusigaye dukorera mu mashini twavuye mu vy'impapuro ubu abenshi bakoresha n'amatelefone Android ariho cane hakorerwa ubu busuma aho dusanzwe dukorera ivyaha nk'ibi biraboneka iyo tubironse vyahora bigorana mugabo ko turonse inyigisho tuko turaronka inyigisho buke buke ndabona ko tugiye kuza turagerageza kuvyifatamwe neza kuko tuhakuye inyigisho zikomeye cyane zigiye kudufasha ingene tuzoza turafasha abatwitura. Hariho ibijanye n'ubusuma bufatiye ku bintu vyerekeye amafaranga amaranso harike ubusuma ivyaha vyerekeye bikora ku mutima umuntu ico novuga qui touche sur l'intégrité de la personne hanyuma ivyaha bicafuza abantu yego ama escroquerie ama abus de confiance mugabo byose biciye mu buryo bwa none ubisanzwe nta tegeko rapport avec la cybercriminalité rirasohoka ariko twahora twisunga cyane ivyaha donc bimwe bisanzwe biri mu gitabo mpanavyaha nk'ivyo vya abus de confiance bisanzwe birimo mu gitabo mpanavyaha vya naho harimo n'ingingo nkeya zitari nyinshi rapport avec les crimes commis en informatique mugabo hariho n'ama escroquerie yasanzwe arimo hari n'ibindi vyaha byinshi usanga bifatanye ivy'amabranchiment d'argent isanga birimwo mugabo kubera yuko bitafatiye no kuri iryo tegeko ry'uburyo bwa none birasohoka kubisanzwe twahora twisunga code penale kandi twabikora abibwa hariho gusamara aribwa kubera gusamara cyo ni cambere hanyuma bakizera abantu muga nabo niba ico cizere cabo bakaconona hakaba nabibwa rimwe na rimwe kukutamenya hanyuma bakaja birotuva bibwe mugabo cyane nofata yuko byinshi bifatira mu gusamara. Barangiza batera kamo bongera bahanura abantu bose ngo bitondere ubutumwa baronka biciye mu telefone canke ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook canke WhatsApp kuko abo bagizi ba nabi ariho bakunze guca kugira ngo babasahure. Ico no hanura abantu nuko umuntu ahari wese yo kumva yuko yorekana n'ivyo bintu vy'ibishobisho. Abenshi turonka ama message twibwa ku matelefone buciye mu ma message nk'akarorero ngo umwana wawe ngo mbega ngo asigaye ngo agwaye intandarago ko mbona yafatiwe ku ishuri ugaca usanga ujanye n'ibishobisho agusavye amahera uciye wihuta kuyamurungikira. Byiza nk'ico no hanura abanyagihugu nk'ubu busuma buca mwaya matelefone abanyagihugu benshi dukoresha bogerageza kuza bariyubara nimba ari umuntu abatelefone bakabanza bakavuga ati reka basi mbanze telefone uwo muntu numve eske ni nakanyene reyerema ashaka ko ndamurungikira amahera ibi bintu vyabaye. Abanyagihugu rero no bahanura ko bagerageze bave mu ivyo bintu vy'ibishobisho kujana n'ibishobisho babanze bumvirize neza yuko barondere neza kumenya uwo muntu abatelefone wariwe umuntu abandikiye message wariwe. Ivyo vyose biri mu byo twize ngaha twarabonye ingene dushobora kubagwanya n'abantu nk'abo twobahanura yuko wumvise uri gishomero umaze imyaka 5 canke 10 udakora
uciye wumva ngo directeur general umubonye kuri Facebook ni ahantu udashobora kuvuga ngo verifye uwo muntu ni naka, benshi ntibabizi, ariko nk'aha twaravyize twarabonye yuko ushobora kuverifya uwo muntu ukabona eske ni directeur general, ni ministre naka ariko aratanga ako kazi. A partir y'irya nimero iri kuri Facebook atwituye mu gisata cyo ngaho muri cybercriminality, barashobora kumurabira neza yuko uwo muntu ni naka, ni ministre wande ariko aratanga kazi, ni directeur wa Croix Rouge ariko aratanga kazi, barashobora kubiprova ko ari we canke atari we. Murashobora nakona nka nyokuru ku gatumba, izi telefone zaje amategeko azigenga nta yahari, novuga ko ntabigenga, mugabo urumva ari bikorwa ku isi, natwe turakwirikira turaguma turi kumwe. Mwotangazwa ni nk'ukuntu umuntu akubwiye ati umuntu atazi gusoma no kwandika, iyo ariko arahanahana amafaranga n'ubundi ukamubwira turafyonda akanyenyeri, ari umutamakazi ukaje ubona aragafyonze, birashika ugasanga ayo mafaranga arayaronse, hanyuma cyangwa ugasanga aragafyonze muga amafaranga atarukiye ahandi. Iyo atarukiye ahandi bicika ingorane, agatangura kuyoberwa ati none ubu naho ndabigenza gute, kuko nibishasha. Akamunotera gakomeye nuko nka kujya ibiza, kuko novuga ko ari kiza kujya muhora mwumva nkuno munsi hari kiza gihanze isi bita coronavirus, hama bakaca bafata ingingo bakavuga bati nimuze tugire regre barriere, bavyita ukwikingira, bakavuga bati ubwa mbere wambara agafukamunwa, ukarabe, muhebi nibi no muri ibi nico kimwe. Naye nyine hariho regre d'hygiène informatique zirahari. Urashobora kubona nka telefone iyo uri kuravuga uti nagaharuro kabanga canke akajambo kabanga, bashiramwo kugira ngo ushobore gutora amafaranga yawe canke ukora ibindi shaka gukora. Era burya abantu bari babayeho batubaka ivyo vy'impangu, batagira n'imyango, kuko nta kibazo cari kihari. Mugabo bamaze kubona yuko umusuma yinjira, bace bagira bati aha reka dushire ku mwango. Burya kera ngo nta myango yariho, nta n'amadirisha yari ahari, bigize kuba birebire batahubwo imbere yuko mubisha nshikira reka nshireho clôture. Nibi navyo rero nico kimwe, nukuvuga izi telefone dufise boreka nk'akarorero karanga muntu igendera hafi, bajya abantu bababwira ati vuga akaharuro kabanga kokorohera, usanga bavuga amatariki y'amavuko. Amatariki y'amavuko nayo yarabona kuri akaranga muntu, umuntu afashe telefone yawe araheza akaca atora ya mafaranga. Baduhanura rero iki, baduhanura yuko umuntu yokugara cyane yabi telefone ugashiramwe ibiharuro bikaze bimwe bitoroshe kugira umuntu abimenye, kakaba kabanga koko. Yaba ordinateur ukaraba yuko na nyene wayugaye neza, ugashiramwo ako gaharuro kabango. Hari abandi bantu bakora ibintu ngurukana bumenyi wobo bafise ivyo bita adresse electronique za email zijya zose no kuraba, hari biza nka spam, hariho nibindi biza ukundi, ukaraba uwo muntu yakwandikiye koko ko ari we. Hari nabaguhenda ngo jewe rega napfuye atamwana mfise, napfuye ngize ukunuku, nari nifuza yuko ibi bisigino biguha kuko n'amafaranga menshi, atangwe kukuzana buke buke, uje usanga yamaze kukuresha, ukagira utingire ntunge, ubwo nyene ugasanga wabihevye. Ako nakarorero mu mashini rero ibikoresho dukoresha nukumenya mukaza murashiramwo kujya twahora turiko turavuga tutire mesure barrière, naze nyene tugire mesure d'hygiène informatique zirahari, navyo nyene twabibigishije, ndetse nabandi nabe nyene bogerageza kuza barabimenya kugira ngo tugabanye abantu baza baragira ibibazo nk'ivyo. Ikintu ca mbere twokwibutsa nuko iyo umuntu yibwe telefone, dutangurire kuri ico. Ikintu ca mbere yo kwihutira gukora ni kugaza umuhora wiwe kugira ngo umwe yawumwivye ntahave aca awukoresha mu wundi bugizi bwa nabi, kuko ubwo bugizi bwa nabi umuntu buhamagara ni urya muntu yanditswe kuri iyo telefone, akabanza kugaza uwo muhora wiwe. Ica kabiri ni guca anyarukira ku biro bimwegereye bakamufasha kurondera uwo muntu yamwivye. Ica gatatu nuko umuntu ntiyokwirukira amaronko, kuko nta kazi na kamwe gatangwa habanje gutangwa amahera, kandi nta n'umuntu yoja kuza kwibaza yuko bamwe bita abakuru kanaka bagiye kumusaba amahera. Aho hantu abantu bohagabira cyane.
aha ni ikiganiro kirangiriye naho ubutaha. Igipolisi cyacu giteza imbere kwisunga amategeko, giteza imbere mu kwitaha akazi, giteza imbere kurangura neza, giteza imbere